twari twagize urugendo hano muri iri shirahamwe Brarudi risanzwe rihingura ibinyobwa bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nk'ishirahamwe leta nayo y'u Burundi isanzwe ifisemwo umutahe. Mwarabonye yuko twagendeye amashirahamwe atandukanye ya leta na cyane duhereye kuyafise ibibazo by'ubutunzi n'ibibazo by'itunganya ry'ibikorwa, ariko twabonye ko dukwiye kugendera n'ayandi mashirahamwe ya leta canke leta ifisemwo umutahe nayo agaragaza ibikorwa vyiza mu kuba yarashoboye gukora atera imbere, kugira ngo nayo tuyatere intege tunabafashe kugira ngo bashobore gutera imbere gusumvya uko basanzwe batera imbere. Iri shirahamwe riramaze imyaka irenga 60 rikorera mu gihugu cy'u Burundi kandi ntigigeze rihomba na rimwe, ahubwo ryateye riduza ubutunzi n'imikorere yaryo. Ni shirahamwe kandi risanzwe ari rya mbere mu gutanga amatagisi yinjira muri leta y'u Burundi. Bisigurika rero yuko umuntu ariteye intege rikongera rikaduza rikarenza ngaho byo bavyiza. Twari twaje rero kugira ngo nabo turabe aho bageze, ntiduhave dusanga habayemo gusamara kugira ngo dusange batirimutse. Ikigira kabiri ni kongera kandi kubakeza ku ngene batunganya ibikorwa, bakaba bageze ku rwego rw'uko batunganya abenegihugu b'abarundi mu vyangombwa n'ivyankenerwa bahora bakura hanze kugira ngo bishobore kuba bibonekana hano mu gihugu cy'u Burundi, na cyane ibikoresho nyamukuru bakoresha yaba masaka amwe yera kugira ngo bashobore gukora ibinyobwa bitandukanye. Ikigira kabiri kwari kugira ngo tubasabe nabo bagire ico batereye kugira ngo igihugu cy'u Burundi gishobore kuronka amahera y'agaciro mu gusahiriza, kuko ivyo bahingura ngaha birashobora kunyobwa n'abenegihugu b'abarundi nk'uko bishobora kunyobwa n'abenegihugu bo mu bindi bihugu, kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu ni baronke n'umusesekara bashobora gushorera hanze, na cyane ko mu bihugu byose duhana imbibe ikinyobwa cyo ngaha mu Burundi kiba kiryoshe gusumba ibikorewe mu bindi bihugu. Ntiboba rero abo kugira ngo baze bararonka amahera y'agaciro bayakuye mu banki ya Repubulika y'u Burundi, hanyuma bahejeje kurangura ivyo bakoresha bace bagaruka badandaze baronka amahera y'amarundi gusa. Ivyo hava bigorana rero hahandi baza baravoma nabo batateye intambwe. Twavuganye rero yuko bazokora imigambi kugira ngo bagure bashobore no kugira intambwe yo gushorera hanze. Twanavuganye kandi ku bijanye n'ingene borushirizaho kugira ngo bakangurire abenegihugu b'abarundi basanzwe bihereza ibinyobwa vyabo. Harimo ibinyobwa biborera, harimo n'ibindi birimo amasukari naho vyo bitaborera, kugira ngo mu kubinywa babinywe bazirikana yuko kurenza urugero ari bibi, ko bituzanira ingwara zitandukanye, bikongera bikanatuma haba n'amasanganya mu ibarabara. Ejo canke hirya y'ejo rero bohava basanga n'ababandi bahora babashorera batagishoboye kubashorera kubera basinzikaye. Birasaba rero yuko ico gikorwa cyo guhimiriza bagikora, kandi bari basanzwe bagikora. Turabatera intege rero ko bokibandanya kuko turazi yuko akaboregwe usivye ko ari icaha n'ikosa rihanwa n'amategeko y'igihugu. Kurenza urugero naho vyamara ibibi imisi yose. Turahamagarira n'abarundi rero kugira ngo abo bose bihereza ibinyobwa vya Brarudi vyaba ivyambiye canke ibitambiye baze barigerera kandi ntibahave basanga by'abasinzikarije ubuzima. Hanyuma tukabasaba kandi kuri ico yuko bonagira n'ico baterereye mu bisata byo gukurikirana mu bijanye n'imibano n'amagara y'abantu, kugira ngo abo vyananiye kwihangana bagasanga barasinzikaye bashobore gushika imbere baronka ingene leta n'abandi babishoboye bashobora kubagarukirako kugira ngo bavugwe, kugira ngo baherekezwe. Harabihereza ibinyobwa biborera ugasanga ubwenge ntibikimeze neza, abo barakeneye guhugurwa. Hari abandi usanga
mu miryango bitacifashe neza barakeneye gukurikiranwa, hari n'abandi usanga amagara yarakitse barakeneye gukurikiranwa. Umutahe nk'uyo rero wona bafasha kugira ngo ibizowuvamwo nawe nyene bishobore gusahiriza ubutunzi bwabo, kuko batereye mu bijanye no kuzana ubuhinga bukwiye mu bitaro canke mu yandi mu bindi bigo bishobora gukurikirana abantu bafise ingorane nk'izo, ntibiheza ngo vyijane, haragira ikivuyemo ikagaruka kikabasahiriza. Twarangije rero tubasaba kandi yuko boheza bakitaho gukingira ibidukikije, na cane cane amazi bahabwa na Regideso iyo bahejeje kuyakoresha akaba asohoka acafuye, twabonye uko babigenza kugira ngo bashobore kuyagabanya ubukari no gukariha, ariko twasanze bafise umugambi mwiza cane wuko bagiye gushiraho uburyo bwo kuyahingura, ahubwo ntibaze bayarungikira setemungu yajane hariya ku Buterere, bayahingure ashobore gusubira ku buzima bwayo bwa kera, ashobore gusubira kumera neza adahungabanije ibidukikije. Ivyo rero biri mu vyo nabo nyene bariko baragira icigwa, tukaba rero twarangije tubamenyesha yuko leta ibafashe mu mugongo, ibafata mu mugongo kabiri, nka leta iraba ivy'igihugu n'abagikoreramwo, ariko nk'uko nayo isanzwe ifise umutahe muri iryo shirahamwe kugira ngo ibintu bitere bigenda bimeze neza. Ivyo nivyo twashoboye kuganira, kandi turizigiye yuko tuzobona mu minsi iri imbere ikindi ciyongerako kugira ngo bigende neza. Akaba n'igikorwa tuzobandanya dukora haba mu mashirahamwe ya leta, eka mwanashima no mu mashirahamwe y'abikorera utwabo, kuko nabo bafise uruhara runiniya mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu, yaba yafise ibibazo canke ayerekana akarorero keza kugira ngo abandi babonere kugira ico bafatiyeho nk'icigwa n'abatera imbere.